Shalom shalom bakunzi ba Jerusalem Expedia tabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kaze cyane kuri rwa rubuga rwacu ngurukana bumenyi mu nyigisho agakiza muri ya ntumbero yo kubohora imitima ya benshi yaboshwe yanyazwe na wa mugwanizi Satani mu izina rya Yesu Kristo. Turakomeza inyigisho zacu tuvuga agakiza kugira ngo tuzane benshi, tuyobore benshi, tugarure benshi, tumurikire benshi bataramenya ko kuja mu gakiza, kwakira agakiza aribwo buzima bwonyene buzodushikana ku Mana. Imbere rero yuko tuvuga ikintu twinjira muri izi nyigisho, reka tubanze dusenge. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo turagushima muri kino gitondo ciza, igitondo c'imigisha, igitondo dusubiye guhabwa kandi kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana. Mwami warakoze kuduha ibikoresho byinshi kugira ngo dushikane ijambo ryawe kure. Wavuze ngo nimugende mu mahanga mubabwire inkuru nziza. Inkuru nziza rero turiko turayicisha hano kugira ngo ishikire benshi. Izi nyigisho rero ndasenze umuntu wese azakira, azibona, azozisoma, zimuryohere, zimwigishe, zimuhindure, zimushikane ku gakiza warungitse kw'isi kugira ngo tuzobeho ubuzima budashira. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze, amen. Kaze rero muri izi nyigisho agakiza. Turakomeza aho duheruka twari twavuze dushimika ku bintu by'ingene umuntu ahinduka indani hiwe kugira ngo Imana ishobore gukorera muri we, kuko Imana ntikorera kuri ibi biboneka, ikorera indani h'umuntu. Indani h'umuntu rero dutegerezwa kumenya ingene tuhabungabunga, ingene tuhakora, ingene tuhahindura, ingene tuhitwararika kugira ngo Imana ishobore kuronka ikibanza muri twebwe cyo gukoreramwo kandi igaragaze ico yashize muri twebwe. Kuko tuza ngaha ku isi ntitwizanye, twararungitswe. Narabivuze ko umwe wese abafise mission yico aje gukora, arafise ihangiro, ikintu Imana yamutumye gukora ngaha ku isi. Ariko tuhashitse turayoba tukayobeshwa na Satani, turayobeshwa na wa mugwanizi, kuko twaravuze yuko twarabonye yuko muri izi nyigisho hariho ubwami bubiri. Hariho ubwami bw'Imana ariyo yaremye, yagaranzuye ibiganza byayo ikarema ibiriho n'ibitariho, ibyo tubona n'ibyo tutabona, na twebwe ubwacu yaraturemye. Ariko hariho n'ubundi bwami bwatanzwe kwa Satani. Igihe Satani yakoroka ava mu ijuru yarahawe ubwami bwo ngaha ku isi. Isi rero iri mu maboko ya Satani. Nico gituma iyo turi ngaha ku isi twatumwe gushitsa ico Imana yatekeye muri twebwe, kiri ndani muri twebwe, ariko ntituzokimenya nitutifatanya n'Imana mu by'ukuri, nitutifatanya na mpwemu yera itwahawe nk'umufasha kugira ngo atuyobore, aduhanure, atwongorere, atudirije, aduhe intumbero y'ingene dushitsa ico Imana yatekeye muri twebwe. Rero indani muri twebwe niho byose bikorana, niho na Kristo ari, niho na mpwemu ari, niho n'umuntu wacu ari, ni ndani muri twebwe. Si iki kibiribiri, kuko ijambo ry'Imana mu tanguriro rya mbere, igice cya mbere umurongo wa 26, Imana ivuga ngo tureme umuntu ase natwe. Aravuga ngo mw'ishusho y'Imana niho twaremwe, ariko dusa n'Imana. Iyo tuzi rero ko dusa n'Imana, muguka kacuraba ngaha ku isi abantu ngene dusa, hari abirabura, hari abera, hari abadimudimu, abatukura, basa dusa kwinshi. Dusa no muri niyo tuvuze ngo abirabure ntidusa twese, hariho abinzobe, hari abumukara nyene byahatari, ariko twese indani dusa n'Imana. Dusa n'Imana rero nico gituma uko gusa kuri ahandi hantu tutabona indani muri twebwe. Rero turabandanya kugira tukaburira umuntu kumenya icari nico yaje gukora, ko twaravuze agakiza ni Kristo yaje kutwereka ingene Imana yari yashatse ko ico tuza gukora, n'ingene tuzoba tumeze ngaha kuri ino si, ko yarabizi iyi si ingene izoba imeze. Ni naco gituma yatumye umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze kutwereka ingene tubigendamo, kuko twari twarayobye, twayobereye muri Adamu wa mbere. Nico gituma Kristo bamwita Adamu wa kabiri.
Adamu wa mbere ngo yari ufise ubugingo, yari afise impwemu y'ubugingo, yari afise ubugingo, ariko ngo Adamu wa kabiri ari we Kristo ngo ni impwemu itanga ubugingo. Adamu wa mbere ari we yaremwe bwa mbere ngo yari impwemu ifise ubugingo, aribwo Imana yamushizemo, ariko Adamu wa kabiri ari we Kristo yaje ari impwemu itanga ubugingo. Rero Kristo yaje kutwereka ikintu kiri muri twebwe, yaje kutumurikira kugira tumenye ingene tubigendamo. Rero turakomenza n'izi nyigisho zo kuvuga indani h'umuntu hagenda gute, indani h'umuntu tuhatware gute. Indani twaravuze ibintu byinshi by'ingene indani dutegerezwa kuhakora, ariko uno munsi ngomba gushimikira ku kantu kavuga ngo imbabazi, tugendera mu mbabazi, tugendera ubushobozi bw'imbabazi. Ni ukuvuga ngo iyo turiko turagenda ngaha ku isi, ibintu duhura navyo nubwo woba umeze gute, naho woba uri ibuye, nibuye ryomena ryo kubita irindi rikarimena, natwe twomeneka imitima, natwe twopfa imitima mu gihe tutomenya ikintu gikomeye Imana yaduhaye cyitwa imbabazi, arizo tugenderamwo kugira ngo dushobore gukora umuntu wacu w'indani, hanyuma bikunde ko Kristo akorera muri twebwe. Rero Imana ikorera, twarabibonye aho duheruka la fois passée, Imana ikorera mu mitima y'abantu kandi igakorera mu byiyumviro by'abantu. Rero twari twabisomye la fois passée, sindabigaruka ko cyane, ariko nshaka kuvuga ngene mu mutima hawe, mu mutima w'umuntu, umutima twarabonye ngo umutima uribesha cyane kurusha ibindi byose, kandi twarabonye n'ingene Dawudi yakunda kubwira Imana ngo Mana ngo nsuzumira umutima wanje ngo urabe yuko atakibi kiriyo, kuko turashobora gutekera ikibi kikadusumba, kikaca giteba kikatwereka ko ariko kuri, kikatwereka ko ari ukuri dutegerezwa kugenderamo, kandi ari kibi. Iyo ikibi wakigendeye umwanya munini uratebuka kigereranya n'iciza, ugasanga uri gukora kibi kandi atari byo wari ugambiriye, ariko kubera ataco wari ubiziko. Igihe rero ushitse kuri resultat y'ico kibi, ni ucumenya ngo nagendeye mu kibi. Ariko rero turafise Saint Esprit, turafise mpwemu yera, ariko gikorwa iminsi yose kugira ngo agume ariko aradusuzumira. Rero tugomba kugenda kamwe ku kandi, ko twarabanje kuraba muri rusangi agakiza, ariko ubu rero tugomba turabe kamwe ku kandi. Rero mu mutima w'umuntu tugomba turari indani mu mutima w'umuntu. Umutima w'umuntu ni utekera ibintu byinshi byiza n'ibintu byinshi bibi, niho hakorakoranira ibyo bintu byose, gaca bica mu byiyumviro bigasokorokera no mu ngiro, bigasanga dukoze swate byiza swate bibi bifatanye n'ingene dutekeye indani. Rero umutima Imana ninye n'imbabazi, Imana ninye n'ikigongo, kugira ngo irungike n'umwana wayo kugira ngo ako gakiza kaze, habaye imbabazi z'Imana, habaye ikigongo c'Imana. Rero le pardon ni ikintu gikomeye, imbabazi ni ikintu gikomeye umuntu ategerezwa kuba afise, no kwihana repentance. Donc dutegerezwa kumenya kugira itanga imbabazi no kuzisaba no kwihana. Nuvuga ngo imbabazi zirimo byinshi, hariho la compassion, donc ubwiza bw'Imana, hariho imbabazi z'Imana, hariho guca bugufi, kwihana. Ibyo byose ni ibintu bikorera mu mutima w'umuntu kugira ngo tuweze. Imbabazi rero, umutima w'imbabazi rero n'ikigongwe nibyo Imana ikoresha kugira ngo ishobore kutugirira, kudushikana, kudukoresha no kudukoreramwo neza. Donc dutegerezwa kugira umutima w'imbabazi n'ikigongwe muri twebwe. Niwo mutima Imana ikoreramwo, niwo mutima Imana ikunda umutima urimo imbabazi n'ikigongwe, usaba imbabazi, uciye bugufi, umutima umenetse, umutima utibona, umutima udashirukanya, umuntu nyene azi guca bugufi akamenya kwakira ikintu icyo aricyo cyose kitamubabaje, kitamukuye ku Mana. N'umutima w'imbabazi n'ikigongwe, n'umutima umenetse. Reka twifashishe ijambo riri muri Zaburi 34 umurongo wa 18, havuga ngo Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse.
ni ukuvuga abafise imitima imenetse si umutima wapasutse uri mu tumanyu, ni umutima utakira ikibi, ni umutima uciye bugufi, ni umutima ujanjaguritse, ni ukuvuga umutima udakomantariye ku kibi, udakomantariye gukora ikibi. Umutima rero umenetse niho havuga ngo uhoraho aba hafi y'abantu abafise imitima imenetse kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Aha niho umutima rero umenetse, ni umutima w'Imana, ni umutima w'ubwiza, ni umutima utari umutima w'ubwibone, ni umutima Imana ikunda, kuko akantu kose karagukorako hanyuma ukaca wiyumvira icyo gukora, ukaca wiyumvira ko ugira imbabazi cyangwa kuja guhanura cyangwa kuja gukiza cyangwa icyo kintu uragihebye. Ni umutima wakira buno nyene ukaca umenya icyo ukora kandi ukagikora mu buryo bw'Imana. Ni umutima w'abakozi b'Imana, ni umutima w'abana bakuze b'Imana. No muri Yesaya 57 umurongo wa 15 naho nyene havuga ngo kuko ari kwimwe iri hejuru isumba byose igize, iba ahatazoshira, izina ryayo nuwera, itimba hejuru ahantu hera, kandi mbana nufise umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imitima y'abaciye bugufi, mpembure n'abafise imitima imenetse. N'amajambo dutegerezwa gukorerako tukamenya ko ni imitima imenetse, niko Imana itubwira ko ikorana n'abaciye bugufi, abafise imitima imenetse, abafise imitima iciye bugufi. Nuvuga ngo abantu badatwarira hejuru, abantu bagendera mu ijambo by'ukuri w'Imana. Umutima rero uciye bugufi biratandukanye cyane n'umutima w'ubwibone, umutima wibuye ukomantaye. Ni ukuvuga ngo umutima umenetse, umutima uciye bugufi, n'umutima w'Imana, n'umutima rero Imana ishaka gukoreramo. Rero mu cigwa giheruka twaravuze ngo ikintu cyose Imana kidajanye n'ijambo ry'Imana ni icyaha. Twaragerageje kubisigura. Rero umutima umenetse ni umutima uciye bugufi, umutima umenetse ni umutima utakira icyaha, ni umutima utabana n'icyaha, ni umutima w'umuntu azi kwikurako ikibi icyo ari cyo cyose. Wizeye rero Imana ni umuntu azi ingene Imana ikora, ni umuntu azi ingene akorana n'umutima wejejwe, n'umutima utagiramwo agasembwa. Imana rero ikorana n'abantu bera, n'ahantu hejejwe. Utejejwe Imana nikorana nawe. Iyo udafise umutima wera wejejwe Imana nikorana nawe. Ariko twaravuze ngo dusenge, turasenga, kandi n'ubu turaza kukavuga ko gusenga. Mugabo iyo dusenga tumenye ko tubanza gukurayo imicafu yose mu mutima kugira Imana ironke aho ikorera. Abantu rero b'Imana n'abantu bazi gutanga imbabazi, abana bakuze bo mu Mana n'abantu bazi gutanga imbabazi, bazi no kuzisaba, bazi no kurinda umutima wabo, bazi nuko atagishobora kuba mu mutima wabo ngo babane naco, babandanye bakorana n'ico kintu kiri mu mutima wabo. Rero umutima w'Imana ubana n'umuntu yera yejejwe. Icyo gituma iyo tuvuga ngo turera turagororotse, ni kuvuga ngo Imana ikorera muri sentete, ikorera ahantu hera. Naco Satani atinya. Satani atinya la sentete, Satani atinya ukwera kw'Imana. Ni kuvuga ahantu hatagira agasembwa, n'ahantu hakayangana h'Imana. Rero icyatumye Adamu akoroka, ni cyatumye avana n'Imana agapfa. Kuko dusubiye inyuma gato tukavuga ngo Imana yavuze ngo tureme umuntu ase natwe, ikirema mu ishusho y'Imana, ikiha instruction, iha itegeko Adamu, ati Adamu ntuzorye kuri iki giti kuko ni wakijyako uzopfa nta kabuza. Muri Itanguriro 2 umurongo wa 17 yaramubwiye ngo muri ibi biti byose nshize mu itongo, ibiriyo byose uzobijya kiretse iki giti nico cyonyine utazoye, kandi ni wakijya nzobimenya uzopfa. Ariko kubera wa mugwanizi
yama ari uruhande yacu, yama ari karatuyobya. Adamu niwe yatuzaniye, niwe yadukwegeye ngaha ku isi, kuko yari yamuremye asa n'Imana, ariko ntiyabigendera, ntiyabigumako. Nico cyaha cya mbere cyatanguye kwinjira mu isi, cyaciye muri Adamu. Rero icyaha cya Adamu cyatumye isi ikigwa kw'amateka, cyatumye isi Imana irayiheba completely. Nuvuga ngo Imana ntikangwa nuko icyo kintu cyamutwaye umwanya kugikora. Imana ntitinye gushira hasi ikintu naho kizoba ari cyo icyamutwaye umwanya munini kugira ngo agikore. Imana yarahebye isi kubera icyaha. Imana irarandura isi kubera icyaha. Bivuga rero ngo icyaha ni gisesema imbere y'Imana. Imana ntishobora gukorana n'umunyabyaha. Nicyo gituma Adamu amaze gupfa agakoroka, atwawe na Satani muri Itanguriro 3, reka tubyiyibutse gato, twari twarabisomye. Itanguriro 3 umurongo wa mbere. Satani ngo n'ubugunge cyane, ni inzoka y'ubugunge, ngo uko icyaha cyaje mu isi. Uko icyaha cyaje mu isi cyaje gute? Cyaje muri Adamu. Turasoma mu Itanguriro 3 umurongo wa mbere, havuga ngo inzoka ngo yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishamba Uhoraho Imana yaremye. Ngo ibaza uwo mugore iti, mbega ni by'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye igiti na kimwe cyo muri iryo tongo? Ubugunge bwa mbere Satani yazanye, yaje kubaza umugore, imubaza mu bugunge nye, kuko Imana ntiyabujije igiti cyari cyo cyose, yabujije igiti kimwe. Yamubujije igiti kimwe. Dusubiye mu Itanguriro 2 umurongo wa 17, havuga ngo ari iki giti, duhere kuri 16, havuga ngo Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati, igiti cyose cyo muri iryo tongo ukirye uko ugomba. Imana ishimwe. Ukirye uko ugomba. Nuvuga Imana yaremereye umuntu kurya uko agomba ku giti cyose. Ariko 17 bacavuga ngo ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzukirye ko, kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Yari yamaze gushiraho itegeko, kandi icyo Imana ivuze nico nyene niko kiba kimeze. Ariko Satani nawe yarabizi, acaza mu bugunge, ibaza uwo mugore iti, mbega ni by'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iryo tongo? Aho niho ubugunge bwa mbere, ni icyaha cya mbere cinjiriye. Ubugunge bwa mbere bwa Satani yari kumubaza ati, mbega iki nicyo giti Imana yababujije? Oya, yamubajije ati, mbega yarabujije ibiti byose? Nkuko umurevoluta, nkuko umubwira ati, mbega Imana irashaka kukubwira ngo ntujye ku kintu na kimwe? Ariko umugore aramubwira, aramwishyura, yishyura iyo nzoka ati, ibyama ku biti byose muri iryo tongo twemerewe kubirya, ariko ibyama ku giti kiri hagati mu itongo n'iby'Imana yatubujije ngo ntitubijyeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Ni ukuvuga icyaha kizana urupfu. Icyaha tumenye ngo kizana urupfu. Aha niko kantu nashaka kugaruka ko, kuko ubu tugomba tugende mu madetaye, tugende turavuga kamwe kamwe mu gakiza kugira tuzoshike ku gakiza kuzuye, tumenye kimwe kimwe. Kuko bwa mbere twabivuze muri rusangi, mugo ubu tugomba tutangure kimwe kimwe. Turiko tuvuga rero umutima w'imbabazi. Umutima w'imbabazi ni umutima utagira icyaha, ni umutima utari mu urupfu, utagira ikimwagiriza, ni umutima utagira ikintu na kimwe kikwagira, ni umutima utagira gasembwa, ni umutima wera, ni umutima wejejwe, ni umutima Imana ikunda. Uwo mutima rero niwo tugomba kuvuga kugira ngo umuntu amenye ingene agendera mu gakiza by'ukuri. Rero mpereye kuri iri jambo rya mbere, mu Adamu wa mbere ingene yabyononye, yakoze icyaha, yakoze iby'Imana yamubujije. Rero ikintu cyose Imana itagomba, ikintu cyose kitari mu bugombe bwayo, niho haha ngomba ngaruke, kuko Satani yabanje guhenda uwo muntu, aca mubwira kugira ngo amuyobye gose kandi amukwegere muri bwa bubi yamukwegeyemo. Muri Itanguriro 3 umurongo wa 11
niho satani yabwiye ngo aramubaza ati ninde yakubariye ko wambaye aha ni Imana yarije kumubaza ariko reka tubanze turabe ngene satani yamuhenze kugira uwo mugore abandanye kukirya tutarashikaho Imana ivuga tubanze turabe ingene satani yabanje guhenda uwo muntu gushika naho bashika mu cyaha. Umurongo wa 5 itanguriro 3 umurongo wa 5 havuga ngo kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kubyo kumenya iciza n'ikibi. Satani yaraje rero kubwira umuntu ingene Imana yamuhenze. No kuvuga ngo ikintu cyose kugira ugwe mu cyaha baza kukubwira ikintu nkombye. Bakwereka ko ni wamera gutya hari ikintu nkombye. Mu cyaha kiza kukwereka ngo iki kintu ntakigendamo barakwibye canke urahombye canke hari ikintu buze. Satani rero aza kudushira ahantu tutumvira Imana kugira dukore ibidutuma gutandukana n'Imana. Nico gikorwa cya Satani. Satani arahari kugira dutandukanye n'Imana ariko mwemu yera nawe yaje kugira adusubizanye hamwe n'Imana. Rero Satani ngaha yari kabwira uwo mugore ati yarabahenze kuko ni wakijya ahubwo ntuzopfa. Menya ngo ntuzopfa ahubwo uzoca uhinduka umere nk'Imana mu kumenya iciza n'ikibi. Ni hahandi rero twavuga mu ntango dusubiye inyuma muri za nyigisho twatangurira ko tubona yuko umuntu akonexe ku masoko abiri. Rena ahantu bihera rero na akonexe ku masoko abiri. Satani yazanye umuntu kugira akonekte ku masoko abiri. Amasoko abiri rero ni iciza n'ikibi. Yarabizi neza ko niya ramukariye kuri ico kiti acamenya inzira y'iciza kandi acamenya n'inzira y'ikibi. Rero kubera tutazi nyene dutandukanye ikibi n'iciza tuba dutejeje gutaka. Nico gituma Imana itashaka ko umwana w'umuntu yikonekta ku kibi kuko ikibi kizotuganza uko bigenda kose gitereke dutembeje. Nico gituma Imana yari yadushize ahantu idashaka ko twikonekta ku kibi. Ariko Satani acaraza henda wa mugoba atumva ntureke kukirya ahubwo ni wakijya amaso yanyu azokwihweza. Ubu nimubona nta kintu na kimwe mubona, nta na kimwe mubona. Imana yabashigikiza ahantu atana kimwe mubona muri bijuju. Mwebwe aha hantu wogira gutya ni hahandi umuntu ashaka kugushira mu butunzi bwiwe akagwira ati nkorera nga nzokugira ibi hanyuma akacahaza umuntu akugurura ubwenge ati buriye kije kintu wogitwara wocuba umutunzi nkuko uwo nawe ariko aragukoresha. Wocugira ibikwegana, wocugira amazu meza, wocugira amamodoka. Niko Satani aza kuduhenda, aza kutubwira ico twokuronka hejuru y'ico twemerewe. Naho itugiye gutyo tuba tugiye mu byaha. Nico gituma uwo mutima Imana ntiukoreramo na gato. Ubuheje gupfa, ubuheje kubana n'Imana. Uwo mugore rero yabonye ngo uwo mugore ngo yabonye ico giti ko ari ciza kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho ari giti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge kuko Satani yaje kumwugurura amaso amubwira ati muzoca mugira ubwenge. Kimenyesha ubwenge ngo yamura kubyo camye arabiga ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe arajya. Ni kuvuga ngo Adamu yaciye ahendwa n'umugore acarya kuri ca giti. Rero ku murongo wa 11 Imana yaraje kubaza Adamu ati Adamu ko mbona mwinyegeje naje nahamagaye kumwe nahoranza kwitongo ku mugoroba tuganire nakubuze byagenze gute urihe byagenze gute ubwo niwariye kuri ca giti k'Imana yakibona directement icabaye. Adamu acabwira Imana ati ni wa mugore wangu. Bivuga ngo iki iyo umuntu yamaze kugira icaha ntagikora wenyene aca shaka kurondera abagikwegeramo. Bivuga ngo icaha kirakwegana. Icaha si ikintu cy'umuntu umwe, icaha kiza kuri benshi. Icaha numuzi urandagata kandi umara ibintu byinshi wonona ibintu byinshi utembagaza uhera ari gato ariko uhereza ku kintu kinini. Nico gituma umutima w'umuntu w'Imana utegerezwa kutagiramwo n'agasembwa kuko hagiyemwo na gato abantu bose bari ku ruhande rwawe barapfuye. Abantu bose mukorana barapfuye. Ico ukora ko cyose kirapfuye. Imana idushaka twera. Acabwira ngo
ngo ni wa mugore, reka tubisome muri Itanguriro 3:11. Aramubaza ati ninde yakubwiye ko wambaye ubusa, mbega wariye kuri cya giti nakubujije kuryako? Aho yaraje amubaza ati Adamu uri hehe? Ati namenye ko ndi gusa ninyegeje. Abiri hejuru sinarinze kubisoma. Ati ninyegeje, winyegeje kubera ubwo si kubera wariye kuri cya giti? Acaramubwira ngo uwo muntu aramwishyura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye kurya ku bya cya giti ndarya. Bivuga urukurikirane urukogotane rero urukwegano mu cyaha. Ruvuga Adamu yafashwe mu cyaha aca kwega avuga umugore avuga n'Imana. Ruvuga wewe Mana wampaye uwo mugore ni wowe wavyononye buriya. Iyo utampa uwo mugore ntavyo nakora. Kandi uwo mugore yatabi iruhande yanje ico giti ntacyo najyako. Nuvuga ngo umuntu apfa ashaka kuguma yikiza, ashaka kwikura kwicaha. Icyaha rero none niki? Icyaha ni ikintu cyose kinyuranye n'Imana yavuze. Kuko kurya ubundi kurya nta cyaha cyarimo, ariko kubera Imana yabujije kurya kuri icyo giti direct kiracitse ikizira. Nuvuga ngo ikintu cyose kinyuranye n'iki jambo ry'Imana rivuga, n'iki Imana yategetse cyose kiba gicitse icyaha. Niho la fois passée ndiko ndavuga ikintu cyose utekeye mu mutima kitajanye n'ubugombe bw'Imana ni icyaha gikuremo. Icyaha rero nsubiyemwo kukitangira insobanuro insiguro kugira ngo umuntu amenye icyaha n'ugupfa ku Mana, icyaha n'ugutandukana n'Imana, icyaha ni gikorwa cyose kidahesha icubahira Imana, kiri contraire, kinyuranye n'iki jambo ry'Imana rivuga, kica kidutandukanya n'Imana. Ikidutandukanya n'Imana rero cyose ni icyaha, n'urupfu ku mwana w'umuntu. Rero Imana ishaka umutima udapfuye, Imana ishaka umutima wera, Imana ishaka umutima muzima urimwo ibyiza gusa by'Imana. Rero dutegerezwa kugenda canke gukora canke kuvuga canke kwiyumvira ibintu byose bifatanye n'Imana ivuga. Nico gituma iyo turiko tugomba dusenge, umuntu wese agomba asenge ategerezwa kubanza gusaba imbabazi ahantu hose, kugira uvugire mu mutima wejejwe, kugira uvugire ahantu hadapfuye. Ukora ibintu bipfuye biza gufata umwanya wawe wose wicaye ngaho uri kurasenga umara amasaha n'amasaha uri kuvugira mu mutima Imana itagomba, uri kutumwanya. Rero wopfa mugasenga ijambo rimwe riragira ikintu rinyiganza, umugabo urikoreye mu mutima wejejwe, umutima w'imbabazi, umutima uciye bugufi, umutima utanga imbabazi, kongera ugasaba imbabazi. Kuko ibyo badukorera byinjira muri twebwe bigafata ikibanza c'Imana Imana ikoreramo, ni mpaka tugikureyo. Kandi niyo natwe dukoze ikibi dutegerezwa kugisabira imbabazi, niyo badukoreye ikibi dutegerezwa gutanga imbabazi. Imbabazi rero ni ngombwa. Umutima w'imbabazi ni itegeko imbere y'umwana w'Imana, mu muntu w'Imana ategerezwa gukuraho ibyaha. Umutima ufise icyaha, umutima Imana umutima w'icyaha n'umutima Imana idashobora gukoreramo na gatoyi. Rero Imana irera, Imana iratunganye, Imana iragororotse. Nico gituma kugira dukorane n'Imana, abana bakuze b'imwemu, abakiriye agakiza n'abantu batagira agasembwa bategerezwa kumenya ingene babigenderamo. Reka dusome ingene bakira agakiza kugira dusubire dufashe benshi. Abaroma 10 umurongo w'icenda n'uw'icumi havuga ngo kuko ni waturisha kanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Umurongo w'icumi ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Agakiza rero ni mu mutima, agakiza nivyo twatura ariko ni mu mutima. Rero
igituma ndagasubiye mwaka nukugira ngo ndakumvishe ko byose bibera mu mutima. Mu mutima rero, umutima Imana ikunda ni umutima w'imbabazi n'ikigongo, ni umutima utanga imbabazi, ni umutima uciye bugufi, ni umutima umenetse. Rero Kristo yinjiye muri wewe mu mutima, aba muri wewe mu mutima, nico gituma ahasanze agasembwa ntabana nawe. Ni ngombwa iyo tugiye rero mu Mana, iyo twakiriye agakiza, nico gituma tuca dukora kijya kimenyetso cyo gupfa no kuzuka na Kristo. Nuvuga ngo iyo ugiye mu mazi urapfuye. Upfuye kuki? Ntupfuye mu mubiri, ntupfuye ikintu na kimwe, hapfuye umutima w'ikibi. Wishe ibintu byose byari bitandukanye, bigutandukanya n'Imana. Iyo uzutse uzukanye umutima umenetse, umutima w'impuhwe, umutima w'ikigongwe, umutima w'Imana, umutima w'urukundo, umutima ugirira imbabazi abandi, ukagira impuhwe igihe cyose nk'uko Imana yacu iri. Rero iyo dupfuye tuvuga ngo turapfanye na Kristo, tuzukanye na Kristo, tuba twinjiye rero hahandi muri wa mutima, umutima w'ubwiza, umutima wo gukora icyo Imana ishaka ko dukora. Ubundi rero iyo tumaze kwakira Kristo tuba tubaye ikindi kiremwa, turabisubiyemo kandi tuba tubaye abandi bantu batagishavura, batakigwana, batagitukana, batagikora kibi, kuko ufise umutima w'Imana, ufise umutima w'impuhwe. Kuko Imana kugira irungike umwana wayo ni ikigongwe cinshi, n'impuhwe nyinshi, n'imbabazi nyinshi yatugiriye, kuko yadukijije tukira abanyabyaha. Ibyo rero mumenye ngo ni umutima w'Imana. Umutima rero w'umuntu w'Imana utegerezwa kugirira imbabazi babandi, atari kubera baje kugusaba imbabazi, atari kubera baje gufukama imbere yawe, atari kubera bagukoreye byiza n'abagukoreye bibi. Ubababarire utacurinze gusaba, utarinze kuvuga ngo babanze bansabe imbabazi, babanze bace bugufi, babanze babirokonese. Oya, umuntu w'Imana afise umutima w'Imana, nka kurya Imana yarungitse umwana wayo akadukiza tukira abanyabyaha, akaducungura tukira abanyabyaha. Natwe umutima wacu ndashaka kwigisha umuntu wese yakiriye agakiza kutegerezwa kubaho wigengesera, ufise umutima umenetse, umutima w'impuhwe, umutima w'ikigongwe, umutima wuzuye ubwiza bw'Imana, kugira ugirire neza bariya naho bakiri mu byaha. Nturindire ko baza kugusaba imbabazi, nta kintu na kimwe uzobugize. Rero umutima Imana ikunda ni umutima utagira agasembwa, ni umutima w'imbabazi. Rero hariho ijambo muri Bibiliya rihora ritubwira ngo bakoze ibyaha, sindarirondeye muri Bibiliya, ngo bakoze ibyaha ngo ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ni ukuvuga ngo umutima wawe niwagumamwo ibyaha, niwagumamwo ibyo bitari byo, ntuzobona Imana. Nubwo wakiriye agakiza ntuzobona Imana. Kwakira agakiza ni condition imwe, ariko kugira ngo bibemwo mu mutima uvuyemwo ibyaha, uvuyemwo ikibi. Ikintu rero gikwiye ko tumenya nuko Imana ikorera hera ahejejwe. Ndagasubiyemo, ikorera hejejwe, la sainteté, ahantu hera. Cyo gituma tuvuga ngo Imana urera, ngo no mwijuru baguma bavuga ngo urera. Natwe rero ijambo riratubwira ngo turera, turagororotse nk'uko Imana yacu iri. Rero ibyo nibifata si kubera twabivuze ngo bica biba, ni igikorwa tuca dushira ku ngiro, tukabikora, tukabimenya, tukabigenderamo. Rero ni ibintu bibiri, swa turera, urejejwe, uri mu Mana, ukonegise ku Mana. Swate niwejejwe, ukonegise ku yindi, mu bundi bwabo. Iyo turi ngaha ku isi rero, abantu benshi yargiye mwibaza ngo turi mu Mana kubera tuja mu isengero twese. Si kubera tuja mu isengero twese ngo turera, si kubera twama turiko turavuga mana, kumva umuntu ari karasenga yakubise isengesho riva ngaha ari karenga, ari karasenga gaheba n'umunsi wose washaka ari karasenga, ariko mu mutima hiwe ni haba hatejejwe, ariko akora ubusa n'ibikorwa by'impfagusa, nta kintu na kimwe kiriko kiraba. Raba rero neza ahantu imigisha yawe ikomoka, raba ahantu iby'iwawe bimatanye ku Mana cyangwa bimatanye ku yindi Mana. Kuko ngaha ku isi twarabonye yuko hariho
ubwami bubiri, tumase ku bwami bw'Imana yo mu ijuru yaremye cyangwa tumase kuri wa mugwanizi bimwe Yesu yabwira b'abafarisayo ati mumeze nka so wa mugwanizi. Dukonekise he? Aha rero iyo dusenga, iyo tugomba kuvuga Imana, iyo tugomba gukora ikintu icyo ari cyo cyose, banzurabe ukonekise he. Rero ikizokwereka aho ukonekise ni ingene mu mutima wawe ibibogabogamo, ucidodomba, ugitukana, ugishavura, shaka ko bajya abantu baza kugusaba imbabazi, nta mutima w'Imana ufise, ntukonekise ku Mana na gatoya. Turihenda rero, mu mitima ngo urihenda kurusha ikintu icyo ari cyo cyose, niko Zaburi itubwira. Rero dutegerezwa kumenya isoko ryacu rihagaze, isoko ryacu ry'ibyo dusokorora n'ibyo dutunze n'ibyo twiyumvira riritumbereye he? Ni mu mutima. Mu mutima rero, umutima wawe ufashe he? Umasehe. Reka turabe Ezekiel 47 turabe umurongo wa mbere, havuga ngo uruzi ruva mu rusengero. Uruzi ruva mu rusengero nuvuga ahantu isoko ryacu riri mu rusengero. Urusengero rero si inzu, urusengero ni umutima w'Imana. Haravuga murongo wa mbere ngo nuko angarukana ku muryango w'ingoro, ngize ntya mbona hari amazi yiburuka ava munsi y'urwinjiriro rw'irebe ry'ingoro, atembera iburasirazuba, kuko ingoro yari yerekeye iburasirazuba nyene. Nuko ayo mazi yatemba ava iburyo bw'ingoro aca iruhande y'igicaniro ahaherera ndasubiramo ngo nuko ayo mazi yatemba ava iburyo bw'ingoro aca iruhande y'igicaniro ahahera ibumanuko. Uvuga Imana yaramujanye imwereka amazi ahantu. Yari Ezekiel ari mu masengesho, yinjiye mu masengesho, Imana iramukoresha. Ezekiel Imana yaramukoresheje ibintu by'impemu, yarakoreye kuri Ezekiel ibintu by'impemu byinshi cyane. Ni nawe yabwiye imushikanye mu kiyaya, imutwaye muri mpemu, imushikana mu kiyaya cy'amagufa yumye, imubwira ati Ezekiel vukira ku magufa yumye. Ni ukuvuga ngo hariho ubushobozi, ibi byose tuzobibona. Ariko reka tubanze turabe aho inkomoko yacu ihagaze. Inkomoko yacu ihagaze he? Nuvuga ngo nuko angarukana, yari yamutwaye ahantu aramugarukana mu muryango w'ingoro, ikimwereka amazi mu muryango w'ingoro. Ngize ntya mbona hari amazi yiburuka ava munsi y'urwinjiriro rw'irebe y'ingoro. Nuvuga ngo yamujanye aho Imana ikorera, yamweretse ingene Imana ikora. Mwishengero ni mu mutima w'Imana. Iyo tuje ngaha mu ngoro y'Imana, ingoro ni y'inzu. Iyi nzu rero niyo ngoro y'Imana. Muri iyi nzu buriya hariho Imana. Iyi ni ikimenyetso cy'Imana. Mu Mana rero niho hatobokera ibintu byacu byose, niho hasokorokera ibintu byacu byose, niho haca ubutunzi, ubukuru, ubutore, amagara meza, ibintu byose dukeneye bica mu mutima w'Imana, bigatobokera mu mutima wacu, bikaca byambara umubiri, bikaca bija hanze ku mugaragaro. Ni ibintu bica mu buryo butaboneka. Reka dusome ku murongo w'8 umve nyene bica bigenda. Ayo mazi icaje gukora ngo maze arambarira ataya mazi atembera iburasirazuba, azomanuka mu kiyaya araba, arinda shika mu kiyaga cy'umunyu. Niyashika muri ico kiyaga azokiza amazi yo muri ico. Ni kuvuga ngo ayo mazi n'amazi ava mu mutima w'Imana agatobokera mu mitima yacu,
azokiza ikintu cyose kiri mu mutima yacu. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana riramanuka rikaza mu mutima, rikava mu mutima wayo rikakorera kera mu mutima wawe, rikaca rikiza ikintu cyose kiri muri wewe. Nuvuga muri twebwe twarapfuye, muri twebwe turagwaye. Iyo tutari mu Mana hari ibintu byinshi tuba turimwo bidatomoye, ariko ivyo bintu byinshi rero turimwo bidatomoye, iyo duronse ijambo ry'Imana rigakorokera muri twebwe, tuca turakira. Iyo dukize rero dukiza byinshi. umurongo w'icenda hajavuga ngo kanda ahubwo ruzi ruzoshika hose ikintu cyose kizima gikunda kunyogomba mu mazi kizobona uko kibaho, kandi hazobamwo n'isinzi ry'amafi byinshi kuko ayo mazi ashitseyo, kandi amazi yo mu kiyaga azokira ikintu cyose kizima kibone uko kibaho aho urwo ruzi ruzoshika hose. Ni kuvuga ngo ubuzima butemba buva mu Mana niko ruzi, ubwo buzima butemba buva mu Mana niko ruzi ruzotembera muri twebwe. Muri twebwe hari ubuzima, harimo ibintu byinshi, harimo amaproje, harimo ibyiyumviro byinshi, harimo imigambi myinshi, harimo ibintu by'ubwoko bwose biri muri twebwe bigereranywa n'ayo mafi yo mu kiyaga. Ngo azoca abona ngo havuga ngo kandi hazobamwo n'isinzi ry'amafi byinshi. Nuvuga ngo ubwo buzima bw'Imana bumaze gutemba muri twebwe, hazobonekamwo ibigiyumviro byinshi tutari dufise, hazovukamwo amaproje, hazovukamwo ibisagara, tuzobyara byinshi, tuzobyara ibintu bidasanzwe, ariko bivuye he? Mwisoko dukonekse ko ni Imana, ni ijambo ry'Imana. Nitwakonekta rero neza, nitwikonekta neza, turakiza ibiri muri twebwe, kandi aho dutembeshereza rya jambo naho hazokira. Nuvuga ngo umutima rero ni ikintu gikomeye cyane, niho hantu Imana ikorera ibidasanzwe. Reka turabe mu byahishuriwe Yohana naho ingene habivuga. Ibyahishuriwe 22 umurongo wa mbere n'uwa kabiri havuga ngo anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'ikirore ruva ku ntebe y'Imana na wa mwagazi, hagati y'irango rya wa murwa, hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera 12 mu mwaka, kikera rimwe uko ukwezi gutashe. Ibibabi byaco byari ibyo kuvura amahanga. Aha haracyavugwa bwa buzima bw'Imana butembera muri twebwe, bwa buzima bw'Imana butembera ngo n'amazi ngo akayangana nk'ikirore. Nuvuga nta gasembwa, nta ibiva mu Mana, nta gacafu. Natwe twategerezwa kugira umutima abakiriye Kristo, tuba twapfuye ku cyaha, tuba dutegerezwa gusa twera nk'ikirore, tugakayangana, imitima yacu igakayangana, atakantu na kamwe na gato ikabitsemwo. Ikiro ni cigwa gikomeye cyane, ni entraînement ikomeye cyane umuntu wese ategerezwa kugira ngo umutima we ugume wera. Ndazi ko tuba ahantu bidashoboka, ariko mu Mana birashoboka. Nta kidashobokera uwizeye. Iyo wizeye urashira ku gikorwa Mpwemu Yera ngo aradusengera, aniha cyane, aniha gose. Abaroma 8 ncagaruka kuri iri jambo, mugambo ngomba mbanze nsome ku Baroma 8 umurongo wa 26 havuga ngo niko na Mpwemu adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko Mpwemu ubwiwe adusengera aniha iminiho itovugwa. Nuvuga ngo Mpwemu Yera aradusengera mu ntege nke zacu. Imana irazi intege nke zacu, Imana irazi aho tuba ngene hameze, Imana iradutahura ko tuba mu ntege nke, Imana irazi miriye yaturungitsemwo, irazi gisagarubamwo, irazi umuryango uvamwo. N'umuryango kera baterekera canke baraguza na bugingo n'ubu, ariko irazi kurimwo hagati muri bo.
ni wewe yashizeho kugira ubakize arazi ko muri kajya karere nta kintu na kimwe kindi bakora atari kubanza kurogana kwicana inzigo ibintu byose arabizi arazi kuri mu ntege nke arazi ko atanu ubushobozi ufise bwo kugira ngo hagarike ibyo bintu ariko mwemara dusengera kugira tuzobazane buke buke nka kujya uruzi rutemba uruzi ruriko ruratemba uri kuraraba wogira ngo nutuzi turiko turanyororomba buke buke ariko hari ikintu kiriko kirakore kandi ayo mazi azoshika kure cyane ayo mazi azoshika kure gose ijambo ry'Imana muri twebwe amasengesho muri twebwe ukwiyumvira muri twebwe ugutanga imbabazi kuri muri twebwe bimere nk'uruzi rutemba buke buke ruzoshikana abantu benshi bajya Imana yaduteretsemo yagujanye ahantu hakenewe ntuzokwibwire n'umunsi umwe w'Imana yaramboneye Imana yanshize ahantu bidashoboka Imana yantwaye gukorera ahantu hatabaho Imana yanjanye mu muryango utabaho bijye byose Imana irabizi kandi ishaka ko bikira ifise igikoresho wewe tanga umutima wawe hatemberemwo gwaruzi rw'Imana gwaruzi rukayangana wa murongo rero nariko ndavuga wo mu byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa mbere ngwanyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'iciro nukuvuga ngo ubugingo Imana ishira muri twebwe bubonerana nk'iciro nukuvuga nta gasembwa nta gwanko nta nzigo nta burozi bijye byose ni wabitembeshereza muri wewe nawe aho uzoca bizotemba nkuko Imana nayo yabitembeshereje muri wewe igushaka kuba igikoresho igushaka ko hajya muri ujya muryango wicaye haba amazi y'ubugingo atemba yera abonerana nk'icirore yerade abonerana nuvuga ngo ikintu kibonerana no kuvuga ngo ucishije hagati muri cyo urabona odora urabona hakurya y'icyo kintu nuvuga ngo ucishije muri je wobona ibintu byose ucishije muri wewe w'umutima wobona ikikurikira inyuma yuko muri uwo muryango harabarozi harabicanyi harabasuma harabashakanyi abantu bagize umwuga wo kwiba no gukora ibiteye isoni aho hantu wo haja bakabona muri wewe ubundi buzima ubwo buzima bwa kera bwapfuye bakabuvamo bakaronka ubuzima bakaronka ubugingo amazi y'ubugingo atemba ava muri wewe akabatemberamo ndashaka yuko rero uno munsi twiyigisha kugira umutima w'Imana umutima utemberamwo amazi y'ubugingo ubugingo ubwo ruzi rubonerana nk'icirore ruva ku ntebe y'Imana na wa mwagazi ni Kristo yaje muri twebwe ngo hagati y'irango rya wa mugwa hakurya no hakuno y'urwo ruzi harimo igiti cy'ubugingo ico giti cy'ubugingo ni Kristo nico Imana itashaka ko Adamu wa mbere aryako kugira atazopfa ari mu cyaha kuko iyo acarya kuri kijya giti kuko turi mu itanguriro 3 Imana imaze kubona ko Adamu yariye kuri cya giti kimenyekanisha iciza n'ikibi yacitegeka abamarayika kumukura muri muri Edeni cya kigo yari yaramushiriyeho yaciye ategeka abamarayika kumukura kugira ngo ntakore ku giti cy'ubugingo kuko muri iryo tongo hari igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ariko hariho n'igiti cy'ubugingo kubera iki Satani atamweretse kujya ku giti cy'ubugingo kuko yarazi ubugingo icyo kivuga yarazi ko ari ubuzima bw'Imana ariko ngaho oye muri icyo giti kimenyekanisha iciza n'ikibi harimwo iby'isi harimwo kumenya iciza n'ikibi kandi umaze kumenya ikibi ni ngombwa ikibi kikwinjire kandi ugikore ariko ubugingo n'ubw'Imana yonyene Imana yonyene nitanga ubugingo rero ndahamagarira umuntu wese abanza arabe akonexe he ubuzima bwiwe bukonexe ubutunzi bwawe bukonexe ubuzima bwawe ubuzejende umwanya uri mu Mana uri kurasenga wambaza Imana igufashe mu kanya gatoyi ugiye kuraguza cyangwa ugiye gutukana ugiye kugwana none ubundi tubiravye neza ukonexe he ufatanije nani uko Imana yavuze ngo nta cyacuriwe kutugwanya kiriwe niba abana kuroze niba abana kwivye niba abana Imana yavuze ngo nibatwara ifundo ngo umuhane n'umutamana ngo nibakubita ku musaya umwe utangane n'uwundi ariko ibyo byaratunaniye
dukonekise ku masoko yose, ariko Imana ntitwemerera ko dukonekta ku masoko yose. Ukonekise kuri Satani ikurekerayo gushika umunsi uzogaruka, ariko ni wakonekta ku Mana, Imana ikifatana nawe, Imana ikigendana nawe, Imana ikikugirira neza, ikakiguha kubaho ubuzima butangaje. Uno munsi rero nshaka ko ngarukiriza ngaha kugira ngo umenye iki, umenye isoko uko uhagaze umutima. Nshaka tumenye gukora imitima yacu, dukore umutima w'imbabazi niwo Imana ishaka, umutima umenetse niwo Imana ishaka, umutima uciye bugufi, umutima wakira ijambo ry'Imana, umutima ukiza. Muri iri jambo ryahwishuriwe rivuga ngaha ayo ngo hagati y'iryo rango ngo ryo rya wamugwa hakurya no hakuno y'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo, ni Kristo. Ni ukuvuga ni ikintu, ni ijambo aturungikamwo, kuko Kristo ni ijambo. ngo kera 12 ku mwaka, igiti cy'ubugingo kera 12 mu mwaka, kikera rimwe ku kwezi, uko ukwezi gutashe. Ibibabi byacu byari byo kuvura amahanga. Aka kantu niko nshaka guhereza kandi ukarimbure ko cyane, umenye ngo Kristo ufise igiti cy'ubugingo cyama rimwe ku kwezi. Nuvuga ngo ku kwezi ntushobora kuburanirwa, ku kwezi wamufise ibigukwiye, ntushobora kureka guhuza les deux bouts du mois. Nakumwe yagira ati byanse ko mpuza itangura ukwezi, byanse nibishobora kwanka mu gihe uri mu Mana. Nuko utaramenya isoko ukonexeko, womenye isoko ukonexeko, wocumenya n'ingene ubigenda. Ngo cyama rimwe ku kwezi, bivuga ngo ivyo dukeneye. Ngo mbandagasigure gatoyi imbere ko ndangiza. Nuvuga ngo no mukozi ahakora bamuha umushahara wo ku kwezi. Umushahara wo ku kwezi nuvuga ngo nibigukwiye by'uko kwezi. Ni nkuko ukonexe kuri uru ruzi, nugukonekta kuri uru ruzi, aho uru ruzi ruri. Igiti kiri hakurya no hakuno, nuvuga ngo aho utumbereye hose, hakurya no hakuno, nuvuga uburere bwose bw'ubuzima utumbereyemo, mu burere bwose hakurya no hakuno, aho utumbereye hose, niyo bari umukubaka, niyo bari ukwigisha, niyo bari kudandaza, niyo ari igikorwa icyo cyose, ari ukorera, ari ibyiwa ukora, ari wowe wikoresha cyangwa ukorera abandi, aho utumbereye hose, ku kwezi utegezwa kwama ibigukwiye, utegezwa kuba ufise ibigukwiye, utegezwa gusokorora muri wewe, kuko n'ubugingo ukonexe ku ruzi, ukonexe ku Mana, ibirekura ku munsi ku munsi. Kandi si iby'iwawe gusa, muri ico kiyaga ngo habariyo n'ibifi byinshi, ni ukuvuga amaproje menshi, ibintu byinshi baturonderako, ibintu byinshi umuntu wese asohora kugira abantu babeho mu bwiza butangaje. Ngo hari ibifi binini, hariyo ibifi binini muri ubwo ruzi. Niho twabonye muri Ezekiel ngaha, naho havuga ngo hakurya no hakuno, igiti kiriko hose cyama ku kwezi uko kwezi gutashe 12. Ngo kandi ibibabi rero nuvuga ngo ivyo dusokoroye biradufasha, muga hariho nibifasha abandi, umuti w'amahanga. Twebwe twohagarara neza mu Mana, dufise ibidukwiye, dufise n'ibikwiye amahanga twatumwemo. Rero iri jambo ndashaka ko muze kuri soma cyane, muririmbure ko aya majambo abiri ari muri Ezekiel 47 umurongo wa mbere, musome byinshi, no muri iri ibyahishuriwe Yohana 22 guhera ku murongo wa mbere nashikanye ku wa kabiri, mu bwasho kubandanya harimo byinshi. Rero Imana ibahezagire mu gukora imitima yanyu y'ubwiza. Imana yiteze gukoreramo byinshi, nditeze ko abantu bari mu gakiza turiko turakira byinshi kugira ngo tumenye ingene tubigenderamo, ko hari abatakarira mu gakiza kandi barakaronse. Ndashaka rero ko uhera uno munsi tugende turiga kimwe mpereye kuvuga ku mutima, ejo tuzovuga ku kindi. Mwarahezagiwe cyane. Reka rero dushime Imana, dusenge iri jambo rishike kure. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima kuri iri jambo ry'ubwiza, ijambo rivuga ku umutima abantu bawe bafise umutima wawe, umuntu w'Imana afise umutima w'Imana. Ndasenga ngo abantu bose bakwakiriye bakire ku mutima wawe, uruzi rutembe ruja mu nda zabo,
bame ku kwezi kandi nivyo bamye n'amababi yabo nibiva muri bo bibe umuti bibe ibikiza babandi bapfuye imitima abapfuye batazi nyene babigenza bamaze kukuvako ko hari abari barakwakiriye ariko bakuvuyeko hariho n'abatarakumenya aribo dushaka ko bakumenya data mwiza iri jambo rishike kure kandi rizane benshi kugakiza mu izina rya Yesu Kristo ndasenze amen.